Hello bakunzi ba Bishop TV, bakunzi bacu, bakunzi mwese mudukurikiranye aho muri hose, nibaza yuko mumeze neza. Hanyuma hari ikibazo kimaze iminsi kihanze abatari bake, ni ikibazo gikomeye cyane kimaze kwica amahandi batari make. Banza mugire subscribe, hanyuma mumaze kuyigira tuze tubabwire ingene mushobora kugiheza ico kibazo. Ni kenshi cyane wagiye urakoresha telefone yawe ukabona WhatsApp baguhagaritse baguha iminota isaha yose, bamaze kuguha isaha yose ngo nurindire, ugasanga hari byinshi byamaze gupfa mu kazi kawe. Uno munsi rero turaje tukwereka ukuntu ushobora kubikuramwo, ushobora gukora ata kibazo na kimwe ufise uriko urakoresha WhatsApp zawe. Ico byavuye ko si kindi ni kubera yuko ajya ama application yandi mukoresha atari WhatsApp Messenger application sanzwe afise ari ma fonctionnalité menshi atuma WhatsApp ishavura. Ukuntu rero uko kubigenza sukundi, ca muri paramètre yawe, umaze guca muri paramètre ufyonde muri application, ucufyonda ahantu hari iyo WhatsApp yawe wariko urakoresha ba browse, ukayirondera neza uranako ndiko ndamanuka, ucifyondako, umaze kuyifyondako ucufyonda hari stockage, hanyuma ukafyonda hari effacer les données. Umaze kugira ucigira effacer les données, umaze guheza rero ntuca wicara, ucugenda ukaraba ko ufise ijya WhatsApp ya kera, ijya WhatsApp bitama WhatsApp Messenger, utayifise ukacitelecharge, ukaja kuri Play Store ukayitelecharge, umaze kuyitelecharge ukayinstalla neza. Anako nkaje naje kuyinstalla, mejeje ncangira accepter continue. Urumva rero nk'uyu bari muri Maroc, acashiramo nawe ucishiramwe byo mu Burundi, acashiramo nimero yawe ya telefone, maze ucishiramwe nimero ya telefone yawe, bagaca bakurungikira code de confirmation kugira ngo tubikora. Bakurungikira kijya code, ndiko ndavuga ko turi muri WhatsApp Messenger byose niho tubigirira. Maze gushiramo ijya code bakakurungikira, ugaca winjira ushaka n'izina ryawe byose kwa kundi nyene cabiza. Kandi ukoresha nimero nyene hejeje kubloka. Umaze gukora ibi byose uca uheza ukaraba ibintu byawe ko bimeze neza, ko WhatsApp yuguruse imeze neza cyane. Ikindi cukora rero sikindi, ucugenda muri paramètre ya WhatsApp iyo nyene hejeje gukora, ugaca winjirayo, ugaca ufyonda hari paramètre, ugacugira ico bita compte, ugacugira supprimer mon compte. Maze kugira supprimer mon compte barakubaza special de votre compte kubera iki wewe urasinya akantu gatoyi ukacishiramo igihugu na nimero de telefone ijyanye no bariko rakoresha, ucagira supprimer mon compte, bati kubera iki selection ukacugira motif nk'imwe, ukavuga ati je change cyangwa autre, ucagira supprimer mon compte, byose poursuivre ucagira supprimer mon compte. Aho rero ubuhejeje nta kindi kiba gisigaye, ucusubira muri ya WhatsApp yawe ya kera imwe wahejeje kubloka, kwa ya WhatsApp uje ari wa GB, ari AD, ari WhatsApp Plus, na WhatsApp ya WhatsApp natwe na WhatsApp menshi cyane abantu bakoresha. Ico cukora ngaha rero ucusubira muri ya WhatsApp yawe ukayugurura. Je no ko nkuna nagize ndayirega nkaranka ndayinstalla neza, ubona nkuko nandi ndafise mu telefone nanje kugira kitari kirimo. Maze kuja mu WhatsApp kindi nta kintu cukora kindi, uca ubandanya accepter et continuer. Kumye babivuga nyene kwa kundi accepter et continuer, ugaca ushiramo nimero ari bu GB, ari yo WhatsApp, ari iki, ushiramo nimero yawe ya yindi nyene uhejeje gushira uri washize muri ya add yo muri ya WhatsApp Messenger wamaze kugira effacer le compte. Iyo nimero je kuyishira ngaca kugira code de verification, ukacishiramo, wishizemwo bacanga kugira verify, ushaka kugira fyonda kuri restaurant kugira bakugarukanira ama message yawe yose yari yagiye mu gihe udashaka ko bitewe nawe kataka kuri restaurant. Ngo ni byiza ko ucu restaurant kugira ngo ugumane ama groupe, ama nimero, ama discussion ya office. Bana ko nk'ubu yamaze gushika muri WhatsApp yiwe ni yari ubu ariko arayikoresha nta kibazo na kimwe afise, nadusaba ko mublokera, azokama akoresha WhatsApp yiwe misi yose ata kibazo na kimwe afise, agakontorona ijya ngingo WhatsApp iba yafashe. Reka tubashimire cyane rero kubona mwashoboye gukurikirana kino kintu. Ndabasabye mugire subscribe kugira ngo ntimuze kwigire muhomba ayandi makuru, ibintu byiza twe tubona tubibakorera mu mwanya muto, ukabandanya ukoresha ikintu kugira sabone kugira ngo ntagire ikintu kimwe kigucika kwa muri uno. Reka tubashimire cyane, murakoze cyane.